Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana data wa twese abe muri mwebwe mwese aho muri hose. Ndashimiye Imana kuko isubiye kutugirira neza kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Nk'uko rero nari mpejeje kubabwira muri video iheze, navuze ntireka turaza kubandanya. Uyu munsi rero numva ngomba gusubira kuganira namwe ku kintu bita gushikama. Iyo umuntu ariko aragenda ahantu atagomba kurata, yitandukanye n'ibyo byose byo mu buzigo rugenda. Nimba bagomba kugutwara impuzu yawe, urabahebera puruvi ko batakubuza kubandanya. Nimba icyo bagomba kukubuza igifashi cyose wokirekura puruvi yuko bikunda kubandanya. Yesu nashimwe. Ejo hari umwana yigeze kumbwira, mugabo abwira kugira yari byari karantera kwinkuru gusa, ambwira ati nakagomba kugenda muri sport. Ati rero kugira ngo bikunde ntasibe, ati mubwire banze yoza amasahani, natayo ashyira amasahani mu mashini, natabikora mubwire ko aca asiba kugenda hari agiragende. Aho yaravuze ati nikintu urumva kugenda kwiwe arabikunda. Hama rero umwana mwe naca mpanura ati mubwire ati udashize yibi nca ndakubuza kugenda hariya. Hanyuma rero nca ndabwira uwo mwana kuko nari numva nyene neza none ga mwana reka ninureke. Ngwego mama ngwerega ngo turiko turamubesha gusa. Mu Giswede bavuga ngo viskoyare, ngo turiko turaskoya, turiko si iby'ukuri. Hanyuma rero nanje numva mu mutima yuko mu by'ukuri uyu ni umwana wanje, nawe nkwiye kumwigisha yuko abantu badakwiye guskoya canke gutera ibinanga bituma uwundi muntu ababara. Aho nari ngomba kumwumvira nti none nireka ndakubaze, none kugomba ngo tumubarire gutya, nibasi reka tumugirire ikindi kimutuma nezerwa. Ati tumugire gute? Ugende umubwire umubarire umuhe ajya amafaranga ari hajya, amafaranga y'uwo mwana. Nikomsa niwe amuha araja kunezerwa. Ntariko ntuzoba uri kurasikoya, ntuzoba yamuhaye. Ariko ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga ngo ibyo tugirira abandi tubagirire vya bindi bituma banezerwa, ariko ntitubagirire vya bindi bituma bijirirwa mu mutima. Naho yaba ari binanga uri kuratera, gerageza ibyo binanga ntibimutere asimba umutima ababara. Uko niko tugenda twigisha abandi. Naho byari bisanzwe kubivuga, ariko kubera yuko ngomba kwigisha uyu mwana yuko ikintu cyose akwiye gukorera uwundi abwiza ko ari ikintu ciza, kuko nabo nico yifuza ko bamukorera. Hanyuma urumva ntitwabaye tukibikora ko naciye ndamwumvisha yuko tudakwiye gukora ikintu kimutima ababara. Rero icyo ndabivugiye ni iki? Ndiko ndavuga nti ikintu cyo kubuza kuja kubandanya urugendo rwaho ugomba, icyo kintu cyose ugikure mu nzira. Nibyo ndabizi uyu mwana iyo ndamubwira nti udakoze kiriya ntugenda, yaca yihuta gukora ico ndamubariye, kubera yuko yifuza yuko atarata hariya hantu. Nshuti uri kurankurikira, urugendo twatoye ni urugendo rwo kuja mu ijuru, kandi urwo rugendo rwo kuja mu ijuru ntitugomba ikintu na kimwe kitubuza urwo rugendo. Nico gituma rero dukwiye kwihangana. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo, aba ari ryo duhagarara ko kugira ngo tuganire iby'uru rugendo. Abaheburayo igice c'10 turahera hariya ku murongo wa 32. Umutwe w'amajambo uvuga ngo gushikama atabwoba. Ku murongo wa 32 haravuga ngo ariko mwibuke iminsi ya mbere, hamwe mwari mumaze kwakirwa n'umuco, mwihanganira ibisinzikaza vy'indwano nyinshi. Kimwe mwacitse akabarore mutukwa mubabazwa, ikindi mwafatanije n'abagirirwa bacyo. Kuko
kuko mwababaranye n'ababoshwe kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ibyo mutunze, mumenya yuko mufise itunga riruta ibyo kuba ryiza rikamaho. Nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe. Kuko hasigaye igihe gito cyane, kandi ugira aze azoza ntazoteba. Ariko umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera, naho niyiyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Ariko tweho ntiturabo mu biyonjorora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Imana nishimwe. N'aya majambo bene data nkunda ngombe ko tuganirako. Uyu muntu yandikiye Abaheburayo yarabibukije ati yamara mwibuke bya bihe byanyu bya kera, ingene ngo hahandi ngo mwari mumaze kwakirwa n'umuco, ngo ingene mwihanganira ibisinzikaza by'indwano nyinshi. Nawe mwene data wibuke ca gihe wakizwa, ingene wihanganira ibitutsi, baragutuka ariko ntibyakubabaza, wumva nyene bikunezereye, kubera yuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwa batuka babahora iby'Imana munezerwe. Haleluya. Bagututse baguhora iby'Imana waranezerwa. Hariho n'igihe batubwira bagomba kugucaca bakagutuma mu mvura nyinshi cyane kugira ngo bagucace barabe yuko ugenda. Nutagenda baca baronka ico batuka izina rya Yesu ngo bahagambare, wacu wiruka. Barumva nyene nta kintu na kimwe cotuma izina rya Yesu ritukwa. Hanyuma ngo mwihanganire ibisinzikaza byinshi. Twarihanganye. Narabashingiye intaye mu minsi yaheze, ingene umuvyeyi yigeze kunsohora hanze. Aransohora hanze mwijoro ambwira ngo we ntucitwe umwana wanje, ngo uri umwana wo kwa Madengo. Ngo kubera yuko ari we numvira, kubera yuko numvira ijambo ry'Imana, ubona muhisi yari pasiteri wacu wa mbere yaratashe. Ariko avuga ngo kubera ntamwumviye ngo rorere ngo ndo kwa naka. Ariko ntibyambujije kudashingira intahe Yesu. Narumvise yuko naho muri iryo joro yansohoya naravuga nti Yesu ari ugupfa ndafana nawe puruvi yuko nkora uko ushaka. Amaze kunsohora narababwiye, shitse hanze ndiko nditegeza inyenyeri ndaba n'ingene nca ku myugariro n'ingene ngenda mbega ndaja hehe. Mu nyuma niho yaciye aza aravuga ati mwana mbonye yuko mu bana banje bose ahubwo ni wowe mfise, ni winjire. Uheje gushingira intahe Yesu aca kugirira neza. Yesu akeneye ku franchise yapa yo kwerekana yuko umukunze kurusha ibindi byose. Ibisigaye Yesu aca vyisharije. Imana ishimwe. Ariko Satani adutinyisha aho nyene kuko atwankisha kwiheba. Avuga ngo yo ninagira gutya iki niki kiranyica, yo ninagira bigatuma umuntu yama mu vyaha ntagere haha navuga ati ndirekuriye mu maboko y'Imana. Ariko kwirekurira mu maboko y'Imana niko gukira. Yesu nashimwe. Iri jambo rivuga ngo mwihanganira ibisinzikaza by'uburyo bwinshi kandi mukabikora mubinezererewe mubikunze. Uyu munsi biri gute? Uyu munsi ko mbona ugutuka ucugomba nawe kumusubiza, nutamusubiza ucugomba kumujana kumushengeza. Yesu adutabare, Yesu adutabare cyane. Iyi ni sinye yerekana yuko twacotse twarushe, kuko kera ntibyaruko. Kera ugututse ntiwamusubiza, kera ugukubise gutya ntiwamusubiza, kera wacuvuga ngo Imana igutabare, ngo Imana ikubabarire. Kera niko twari tumeze, ariko uyu munsi bimeze gute mu bugingo bwawe? Nanje nibaze bimeze gute mu bugingo bwanje? Ngo kimwe mwacitse akabarore mutukwa mubabazwa, ngo ikindi mwafatanije n'abagirirwa batyo. Aha harimwo urukundo. Harimwo urukundo, abantu b'Imana barababarana. Wumvise ibimushiki yagize ingorane warababara nkaho umenga ni wewe ukabarabarana nawe.
ariko izi saha iyi munsi bimwe bihe bya none wumvise ngo umupasiteri kanaka yagize ingorane umenganishije yo guca wamamaza kugira ngo umaramaze werekane ubumaramare bwiwe. Imana yo mwijuru iturengere kandi tugirire imbabazi, aho kumufuka no kumusengera, ahubwo ugomba kwararaza ibyakoze n'abatabizi babimenye. Izo zose ni sinye zerekana ko twamaze gusubira inyuma. Hanyuma ngo kuko ngo mwababaranye n'ababoshwe kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ibyo mutunze, mumenye yuko mufise itunga riruta ibyo kubagiza rikamaho. Ngo mwemeye kunyagwa ibyo mutunze. Yewe gaye, umuntu uyu munsi yo kwemera kunyagwa ibyiwe ninde? Bakunyaze wirukaga kuri polisi, bakunyaze wiruka naho ari umuntu umuzi wirukaga kuza kumutaburiza kugira ngo bamuhane, kugira ngo nta muntu yemera kunyagwa ibyiwe. Imana yera idufashe itwongereze uyu mutima wari muri Kristo Yesu, uyu mutima w'abantu b'Imana ba kera, uyu mutima wa mpwemu yera w'ukuri atavanze. Ngo kera bemerwa kunyagwa n'ivyabo bakabanyaga, ngo kuko bamenye yuko bafise ubutunzi bw'ijuru. Haleluya! Ariko uyu munsi ubutunzi bw'ijuru ntitukibirindiriye, ahubwo dusigaye turi ubutunzi bwo mw'isi. Ahubwo biranasaba n'umuntu akagenda kwiba amafaranga uwundi kugira ngo ashobore kuduza inzu yiwe. Ugasanga umuntu agendera mu manyanga kugira ngo ashobore kugira amabuilding. Ugasanga mw'izina rya Yesu uhora turengere. Kandi Satana atsindwe, yazanye ibyo bintu by'ibyago mu ishengero ry'Imana, mu bantu b'Imana. Uyu munsi harimo gukunda amahera bikomeye mu bantu b'Imana. Uyu munsi harimo kwikunda bikomeye cyane muri twebwe. Data tugirira imbabazi adusubiza ku murongo. Iri jambo ngo mwemeye kunyagwa, bahandi bakemega gutukwa kubera yuko bazi icyo bariko barahogwa. Ngo bemeye gutukwa ngo kuko banzize neza yuko bafise itunga ryabo mu ijuru nzokwamaho. Nshuti, nawe biri gute mu bugingo bwawe? Enda ngo dusubiraneyo, twinginga Imana tugirire neza, idusubize hahandi, idusubize ya nyota, idusubize kwa kugororoka, idusubize kwa kumva tunezerewe ijuru gusumba ibindi byose. Kuri 35 aravuga ngo nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe. Ndiko ndaza ku ijambo ryitwa kwihangana. Kwihangana ni ijambo rikenewe mu ma circonstance yose. Ndabwira abubatse kwihangana kikubera ikigwanishwa ciza. Hari byananiye jewe, hari byansinze, kwihangana biranka, nkareyagisa nk'umuntu. Hari byagutsinze wewe, kwihangana biranka. Abakunyaga ntuvyihanganire, abagutuka ntuvyihanganire. Niko biri. Umubiri ukahayagisa, kagomba gukoresha force zawe, kubera yuko wanse kunyagwa, kubera yuko wanse gucinyizwa. Ariko data wo mwijuru aturengere kandi atugirira imbabazi. Kwemera kunyagwa si jambo riryoshe. Oya, hamwe wo kwibaza ngo umenga ngo nubujuju kubera iki wemera kunyagwa. Kemera ko abantu bakunyaga kandi ubibona kubera iki? Mbega ntiwogenda ukagwanira ibintu byawe ukabigarura. Muri uko kugwanira ibyo nyene niho hahandi haca haza amajambo yandi, intambara zikaba zibaye intambara. Ariko nuko umuntu aba yavuye mu ijambo ry'Imana. Abakera ntibagira uko. Kera mu gihe cacu c'agakiza kacu ntibyari uko. Bagututse ntiwabasubiza, bakunyaze waravuga uti Yesu azompa ibindi. Ariko uyu munsi siko biri. Ukwihangana kwarabuze. Ukwihangana kwarabuze, ahubwo haje ikindi kintu citwa kwidefanda.
umuntu rero yidefanda gute? Yidefanda mu majambo, gaca usanga umuntu yavuze nabi bikababaza uwundi. Umuntu yidefanda gute? Ukarondera uburyo bwose bwo kwidefanda. Muri ubwo buryo bwo kurondera kwidefanda niho ibyago biba bitanguye. Mwene data, umviriza ijambo ry'Imana ingene rivuga ngo mwihangane, ngo kuko mukwiye kwihangana. Kwihangana. Ndibuka kera, nibutse umukorege twakorana, niwe yakunda kuvuga ngo mbega ngo nk'ubu ngo jewe ngo mbonye ngo ibintu bimeze gutya na gutya na gutya ngo mu rugo ngo yo ngo ubwo nyene naca ngenda. Nanje numva ko ariko bimeze, kandi n'uyu munsi niko biri. Abantu benshi cyane basambura ingo kubera biriya na biriya. Nukuri benshi barasambuye kuko kubera iki? Kubera yuko byabananiye kwihangana. Hariho ibintu biri incompatible, bitabana mu rugo. Ibyo bintu rero bitabana mu rugo, benshi byarabananiye, baca baravayo baragenda bavuga ati ubu buzima ntibukunda. Hariho umuntu umwe yigeze kunshingira intahe, nawe n'umukozi nakoresha, yari umugore. Arambwira ati ngo umuvyeyi wiwe, nyina wiwe, ngo yari afise umugabo, tuvuga papa we rero, ngo yaranywa inzoga cyane kandi akaba ari umuntu mubi cyane w'ubusambanyi burengeje. Ngo hama rero igihe kimwe yaborewe, ngo bari mwibarabara, ngo asanga ngo bahura n'uyo nyina wiwe, donc umugore n'umugabo barahura. Ngo uwo mugabo rero ngo akaba afise abagore babiri bari bamushigikiye, umwe ari buryo bwiwe ubundi ari bubamfu bwiwe, nayo yaborewe, n'abo bagore bose baborewe. Baca bahura n'uyo mugore rero. Wa mugore abona umugabo wiwe ingene akikijwe n'abandi bagore babiri. Ba bagore bamubonye baca batangura kumutuka, batuka wa mugore ngo ngo babonye umugabo wawe, ngo babonye, donc bamushinyagurira. Nje ndabaza uwo mukozi wanje, none mama wawe yaciye avuga gute? Ngo mama, ngo yo, ngo yaciye avuga ngo Imana nibahezagire, ngo nimugende mushika amahoro. Nisa ngo nuko nyene yabamubariye. Urumva yuko uwo mama yari yarize ijambo ryo kwihangana. Ntibyari byoroshe, ntibyari byiza, birababaje umutima, biragoye gose, ariko yarize ijambo avuga ati none aba bantu ndabishura ngo bigende gute? None ko biruko ndabigira iki? Atarinda umutima wewe. Mwene data, nawe urinde umutima wawe. Urinde umutima wawe. Niba ubona kijya kintu udashaka kugikosora n'intoke zawe ngo ugikosore ugishire mu nzira, nureke rero bireke kukubabariza ubusa. Niba atabyo ushobora, reka kwiyanduza. Niwemere uce bugufi nk'uko aba bantu b'Imana bari bameze. Umuntu abiravye uyu munsi abona ati aba bantu bari bijuju. Umuntu abiravye uyu munsi avuga ati aba bantu nta bwenge bari bafise. Aya majambo uyu munsi sinibaza ko asomwa. Oya, uyu munsi avuga ngo ngo umuntu agize ivyo cugira gutya, umuntu agize ivyo mujane muri social, umuntu agize ivyo mujane hariya, umuntu umuntu agize ivyo hamagara umuryango, umuntu agize ivyo genza gutya na gutya, kandi niko bagenza. Ariko uko nako nukuneshwa. Imana idufashe, Imana ifashe, Imana igufashe. Birashoboka ko twaneshejwe mu bihe byinshi, kuko periode turimwo biragoye cyane ko umuntu yinjira mu gakiza neza, kuko ibintu biriho biteye ubwoba, bigeze kure. Ariko rero dukwiye kuguma mu gakiza neza, kuko turi abantu b'Imana. Haleluya, turi abantu b'Imana, kandi ubwo turi abantu b'Imana Yesu wacu agiye kudutora. Nariko mvuga ngo muri uru rugendo bidusaba kwihangana, muri uru rugendo bidusaba kujana na Yesu, muri uru rugendo bisaba ko tuguma hamwe tukihangana gushika ku iherezo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri 36 ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe. Hariho ahantu Imana igomba kushika mu kwihangana,
kandi niwahamara kuhashika Imana izoca iguha ibyo wagusezeraniye. Nuko mwene data turi mu rugendo twambara ijambo ryitwa kwihangana, dusubire mu nzira y'ubukristo, ntitube mu nzira nk'iy'abisi bose bajana. Turi mw'isi ariko ntituri abisi. Abisi barafise ukuntu babibona, abisi barafise ukuntu babigenza, ariko weho kuri mu Mana uko siko ukwiye kubigenza. Genza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nibagukubita umusaya umwe uhindukize uwundi, ariko ntubasubize. Ariko uyu munsi ninde yokwemera ahubwo aca agenda muri polisi. Imana idufashe rero kugira ngo tureke Imana abari tugwanira, twihangane gushitsa aho Imana ishaka. Aho Imana ishakira izogutabara, aho Imana izoshakira izobishira mu nzira, aho Imana izoshakira izoguha ingororano bikwiranye n'ivyo wihanganiye. Nuko rero abari mu rugendo Yesu aduhezagire, dukomezanye tubandanye inzira, ni gato yitugashika. Imana y'ububasha ibaha umugisha. Amen.